muri iyi video nje kukwereka ukuntu woshobora kunyegeza application udashaka yuko umuntu abona canke video canke ifoto udashaka yuko umuntu aza kubona mu gihe atoye telefone yawe. Nk'ubu hari igihe nk'umuntu akubwira ngo umutize telefone, rero uwo muntu ukaba utamwizeye ariko kandi bikaba ngombwa yuko umutiza iyo telefone. Rero nje kukwereka ukuntu woca unyegeza ivyo bintu udashaka yuko aza kubona mu gihe azoba yatoye telefone yawe. Guys, nije wenyene Obama ntayengeshanya kuguma ndabaha ibi vyigwa vy'ubwenge biba bigezweho kuri telefone. Guys, murumva yuko tuba tubazanira utuntu tw'ubwenge tuba tugezweho. Rero ico ndabasaba ni ca kindi nyene, ni mubandanye mudushigikira mu gukora kuri subscribe canke s'abone aho hepfo, muce mufyonda no kugakengeri, muce mugira kuri tute canke all bivanye n'ururimi YouTube yawe irimo. Okay, nta gutevya rero ni mubanze mufashe muce mufyonda jeme kuri ako kantu ka jeme, muce mwandika muri commentaire mwandike uko aka kantu mwakakiriye. Okay, ni mubanze mufashe ivyo rero, hama tugende n'agatrike nabateguriye kuyu munsi. Okay, ni mubanze mufashe rero mushigikire munkorere utwo tuntu nabasavye, hama tubandanye. Okay guys, nibaze yuko rero mwabihejeje. Rero nk'akarorero tugomba tunyegeze application ya WhatsApp, tugomba tunyegeza gabasha tunyegeze na galeri. Ndiko ndagira nk'ibintu muba musanga donc bitaba ari ngombwa yuko umuntu aza kubona nko mu gihe agutije telefone. Hari igihe umuntu akubwira ngo ntiza telefone ariko ukaba ufise amakenga ko ashobora gucaza muri galeri kuraba ama video yawe uba wibikiye udashaka ko abandi bantu babona, canke akaza muri WhatsApp kuraba abantu muba muvugana. Rero ikintu ukora, uraza aha hantu kuri ekra yawe ya telefone, aha hantu haba hagaragara, no kuvuga ahantu ata application ihari, ndibaza murahabona. Ushobora gufyonda nk'akarorero, jewe ndashobora gufyonda ngaha mubona nashize aka gafresh, canke nkafyonda aha nyene haba hagaragara ata application ihari, uco fyonda ugumije ko nkuku. Okay guys, murayibona mfyonze ahantu ata application ihari hagaragara, mfyonze ngumije ko. Okay guys, kugira mubibone neza inge mbaze nsubizemwo umuco uburimwo niwo uba bibona neza. Okay guys, uco fyonda rero ukagumiza ko nkuku, hama murabona yuko bica vyugurukira aha hantu. Ufyonze ukagumiza ko onu tutu option twaje ngaha musi. Okay, onu tutu option twaje ngaha musi utukwa ari tune. Aha atwebwe dusha tuza tugakoresha aka ka option ka parametre, aka canke settings. Guys, murabona yuko ubu ngambwiye narumvise kuza ndabakorera video canke utuntu tw'ubwenge telefone iri mu rurimi rw'igifaransa. Cyafyonda rero kuri parametre. Guys, aka kantu nta telefone nimwe itagafise, muze kubigira mwitonze gusa. Ntihagire commentaire nza kubona umuntu yanditse yuko vyase. Guys, kandi mubona nza ndagerageza ndabaha utuntu nagerageje gusigura neza. Okay, hama rero ugeze ngaha ucuduga gatoyi. Guys, ucuduga ukaraba iri jambo ryanditse ngo masque appli, ni kuvuga nyegeza application. Ni kuvuga ucufyonda ko ngaha nyene kuri iri jambo ryanditse ko ngo masque appli, uca ufyonda ko. Guys, aha rero baca bakwereka ngo ushiremwo code uzoza urakoresha mu kwinjira mu. Ni kuvuga guys, naka kantu murona yuko deja yuko kugira ukabone utabonye aka kantu k'ubwenge utoshobora kukabona. Rero no kugira ukinjiremwo biragusaba code. Iyo code rero niyo ucuza ugashiramwo, urashiramwo code ushaka. Okay, jewe ndahejeje gushiramwo code, hama murabona yuko ushobora kunyegeza ibintu vyinshi bitandukanye. Guys, aka kantu n'akantu k'ubwenge ndazi n'abantu bakeyi bari bakazi. Aha rero urashobora kunyegeza ama image, ariyo mafoto, urashobora kunyegeza video. Guys, urashobora kuba ufise utu video wibikiye ahantu nyene uvuga ati abantu tu video nta muntu ushaka yuko azombonera ibintu. Hama rero wewe nyene ukazuragira amakenga bivanye n'abantu bakubwira ngo ntiza telefone, ugacugira amakenga. Guys, nizere yuko aka video kakubereye umuti. Hama naho ushobora kunyegeza ibintu uba waraenregistre, habiri uba wifasha amajwi, ibintu bitandukanye. Hama naho ushobora kunyegeza
ama application, aha naho ugashobora kunyegeza amadokima. Ni kuvuga rero ivyo vyose ndaraba ivyo mfise muri galeri tubinyegeze. Reka duhere kuri image, ntaco urafyonda kuri image, hama baca bagushikana ahantu hameze uku. Okay, fyonde kuri image. Okay guys, twe murabona yuko batweretse yuko ata album irimwo y'ama image tuba dufise mwo ngaha, ariko yaba dufisemwo album y'amafoto yacaza tugaca tuyemeza ko agaca aza kinyegeza ino. Reka ntaco tubanze tugire application kuko ni navyo vy'ingenzi vyatumye nabakorera aka kantu k'ubwenge. Uje ufyonda rero kuri appli, hama ucuza gaha musi kuri aka kantu aka gasinye ka prise ko guteranya ugafyondeko, baca bakwereka rero mubona ko biriko biragira chargement, baca batwereka ama application yose dufise muri telefone yacu, ndibaza murayabona. Okay, hama rero jewe ngomba ndabe nimba umuntu yambwiye yuko aza ambwiye ndamutize telefone kugira telefone, reka nce ninyegereza WhatsApp yanje kumva zuko ntamwizeye. Ufyonda muri application udashaka yuko aza kubona, ufyonda muri aka kantu. Okay, murabibona, urafyonda ko ufyonda kuri application imwe. Reka duhere kuri iyi WhatsApp, iyi ya Messenger. Okay, iyi ya Messenger tuyifyondeko, hama ucugira ngaha kuri confirmer aha musi. Okay, murabibona, mubona yuko yagiyemwo, ugacugaruka kandi ugacugaruka ugacuraba n'ijya yindi sigayemwo WhatsApp business nayo kayemeza ko urabona application yose, ugafyonda ko kandi aha hepfo uga prise ugacuraba dufati yindi application urashaka yuko aza kubona ni galeri. Galeri murazi yuko iba irimwo ibintu vy'ibanga. Galeri sindi ko ndayibona guys. Okay, turabe galeri. Okay, galeri ntibayiduhaye kumvo zuko nibaze ko baretse kuyiduha kubera ikoranye na telefone. Okay, aha rero duca turaba nk'indi application nk'akarorero dufate nka TikTok ngiyi, tuca dufyonda kuri confirme. Aha rero nukuvuga iki, izi application murona dukoze retour. Okay, murona dukoze retour za application ntazirimwo. Reka twandike ndibaza munabonye aha hepfo ntibiba birimwe. WhatsApp ndibaza mwarabonye icigwa mperuka gukoresha ni application ni WhatsApp nagizemwo WhatsApp zibiri, ndibaza murabona yuko atari zazindi. Ona WhatsApp business ntayirimwo, ndibaza murabona uba ama application fise. Okay, murabona yuko arakantu k'ubwenge rero. Urashobora gukoresherezamwo zirya application hariya utiriwe urazigarukana ngaha. Reka tugaruke, nababwiye urafyonda ukagumiza ko nk'ahantu haba ata kintu gihari nyene. Okay, nkuku hama ugafyonda aha hepfo kuri parametre, hama ugacugira ngaha rero kuri masque la prix aha hepfo. Okay, hama ugashushiramwo ya code wakoresheje, hama ugaca uza rero za application ushaka ukazisubiza gukora. Okay, aha ucufyonda kuri imwe. Okay, aha uba winjiyemwo, ufyonze ko rimwe uba winjiyemwo ushobore kuyikoresha. Okay, urabona rero ushaka kusubira kuyisubiza mu zindi cufyonda ukagumizako, ndafyonda ngaha hepfo handitse export. Aha musi uca ufyondako, hama ugacufyonda ngaha kuri export nkuku, hama ugaca ufyonda no kwiyindi ukagumizako nkuku, ugaca ufyonda ngaha handitse export, hama ni yindi nyene vyose uzorafyonda kuri export. Okay, murabona yuko application duhejeje kuzikuramo. Okay, application ngizi za WhatsApp murabona yuko ubu ziciye zigaruka guys. Okay, murayibona naha musi mwabonye vya bindi nariko ndababwira, ni akantu k'ubwenge naberetse kuba takabonye. Nimurabe ama video mperuka gushirako. Hama rero reka turabe ushaka kunyegeza video naho ati bigenda gute. Urafyonda ko kandi ugacufyonda ngaha kuri masque la prix, hama ugacushiramwo ya code ushaka, hama ugacufyonda ngaha kuri video. Turabe naho ko dufise ama video muri album, hama duce dufyonda aha musi kuri aka gaprisi. Okay, urabona yuko baca batwereka ama video yose dufise guys. Reka nk'ubu rero duce tugira fate guys, wowe urafise utu video twibanga kana kuba waribikiye. Reka je fyonde ko nk'akarorero
aho urafyonda kama video menshi ukayajana ari menshi guys. Turabe nk'ama video iyo ariyo yose dushobora kunyegeza guys. Turabe. Urabona rero uhejeje kuziselectiona ucuza ugafyonda aha musi kuri aka kantu ka confirme, hama murabona yuko video zica zigenda hahantu. Reka rero nk'akarorero duce turaba zimwe twari twashizeyo turabe yuko tuzivugije zivuga. Guys, murabibona nuko nakuyemwo volume. Murabibona yuko ari utuntu tw'ubwenge guys. Aha video zose ziravuga ndibaza murabibona guys. Nutuntu tw'ubwenge rero kuzikuramwo nahone ufyonda ukagumizako nk'uku ugaca ufyonda ngaha kuri export. Aha uca ufyondako nk'uku ugaca ufyonda export, hama za video zica zisubira iyo zari zibereye. Ni kuvuga rero ndibaza mwabonye yuko ari utuntu tw'ubwenge. Ibi nivyo bintu vy'ingenzi nibaza yuko muba mukeneye kunyegeza kugira abandi ntibashobore kubibona. Guys, nimubandanye mudushigikira rero mu gukora kuri subscribe canke s'abone. Guys, izi video muzipartage abandi, muzisangiza abandi. Ndanabashimira ukuntu mubandanye mushigikira mu kuza murasangiza abandi ibivyigwa vy'ubwenge. Ndanabashishikariza kubandanya mudushigikira kugira mutwereke yuko muba muriko muradukurikirana gatanu kuri gatanu. Reka ndagushimire rero wowe twabanye kuva ku ntango ya video gushika ku mpera yayo. Reka ndanabashimira ukuntu muguma mushigikira. Bye bye rero, mwari kumwe na jewe nyene Obama ntayengeshanya kuguma ndabaha ibi vyigwa vy'ubwenge. Asigaye ndabikebanura ndababwira ati tuzosubira mu kandi gatrike kazokurikira. Ciao ciao.